komeza 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 kandi komeza henga imitima ya rubanda henga uko kuri mu bantu henga ubupfura mu bantu henga ubutwari mu bantu henga urukundo mu bantu henga umubano mu bantu ino si yarahindutse yameza amenyo yameza yera yameza amenyo yameza yera. Ah, Hamza, tu verras. Tu vas bien, Amaziko? Naragenze ndabona nabonye byinshi nahuye n'abasaza abasaza bangabandi mpura n'ababyeyi nabonye nebiyangira abandi nabonye nebiyangira abandi abasore n'inkumi batabura ibyo bapfa abasore n'inkumi bobo batabura ibyo bapfa gahini ntiyari mubi haberi ntiyari mubi gahini ntiyari mubi haberi ntiyari mubi bapfuye iby'isi bapfuye iby'isi. Oh Bujumbura, oh Kigali, akira amatanoti bapfuye iby'isi. Sound Crystal Studio. Ah, tupo ndani ya bongo. Amaziko Figueredo. Thank you man. Bapfuye iby'isi. Twese hamwe dushimire Allah tabaraka wa taala, dushimire Imana y'umushora byose kuko ni ikwiye gushimirwa ijoro n'umutaga, ku bakuze n'abato, ku bagabo no ku bagore, ku batama no ku bakecuru, ku basore n'inkumi. Dukwiriye kumushimira Allah tabaraka wa taala kuko niwe akwiye gushimagizwa amashimwe ariyo yose, yaba mu gitondo, yaba kunana mango, eka no ku mugoroba. Niwe kandi n'ubundi adufise mu biganza vyiwe, aho yivugira yuko yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo arabe ni bande mu bashumba biwe bazogerageza kwitaho no gutahura neza yuko ejo canke ejo bashobora kumwitaba Allah tabaraka wa taala. Amahoro n'imigisha rero vy'Imana bisibiye ku basozi intumwa n'abahanuzi n'abasundi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we atakuyagize kugira ngo arabe ko abashumba twese twovavanura n'imico mibi tugaheza tugafata inzira nziza igororotse kugira ngo umwe wese nihagira ko ashobora kuba kwinjizwa ngabi mworohere kwishura, kuko ubu tuvugana bavandimwe tumaze kuva hano uno muvandimwe arahava bazwa ibibazo, ubwo rero yarabiteguye biramworohera kwishura, bitashobotse naho birahava bibanza kumugora gatonya, ariko dusaba Allah tabaraka wa taala ko yomworohereza ku bibazo aza kubazwa ngaho kugira ngo bibinyishu kugira ngo yishure neza. Allahumma amen.
bavandimwe nibaza yuko burya nta kiganiro kirekire gihari kuko kiretse kumbura bashobora kuba bariko barimba ngaha mugabo nabo bafise amawiza adasanzwe kuko bamana n'abapfuye ngaha abandi nabo nibaza yuko tuvuye mu mwanya mutonyi udatevye twari ku munsi wa gatanu twako turumviza ijambo ry'Imana ivyo batubwira byose batubwira ko tuteza kubikora ibindi tukabireka kugira ngo umwe wese niyaza ngaha ashobore kugira iki kuronka ico yo kwishura ariko gusa abavandimwe ntaworeka kugira ngo agire ico yibutsa kuko jaho narinde aho nari mperereye canke abo twari turi kumwe nibaza ko atagishasha babonye mu ngaha kuko urupfu twasanze mu byo tubayemwo ari integuro y'Imana mushobora byose yaduteguriye ubwo rero umushumba burya ngo ari mu nda kwa nyina wiwe yegereje kuvuka umumarayika aragenda akandika igihe cyose azobaho nukuvuga yuko nta nume kandi ngo mu buzima bw'isi urasanga yarengeje ko n'isaha canke isegonda ku munsi wiwe ugeze n'imisi yaharuriwe yo kwitaba Allah tabaraka wa taala ubwo rero twese tubeho tuzi yuko uno munsi nimba ari uyu eje ashobora kuba nde ashobora kuba jewe canke wewe igikenewe ni giki cari uko gusa uyu muvandimwe tumuzanye umwe wese avanga havuga ati ndavavanuye n'ivyaha vyose nahora nkora ico cyo gikuru kuko ubuwe nta maweza dukeneye kumuha bimwe byose yahora bwigwa yatangwe kugira iki kuvyibona n'amaso yiwe bimwe byose yahora hanugwa yatanguye kubibona ubwo rero abatarabibona ni jewe nawe tubwirizwa ntajyo kubona ati mbe ko aba bantu bose bajyamye ngaha abakuru n'abato abakenyezi n'abana je no hinduka gute turekerere kugira akamenyero ko kwama tubona yuko ubuzima bwo ngaha kwisera ubuzima bwo kubaho igihe kirekire kuko bavandimwe nibaza yuko iyo bahariho uwari kubaho igihe kirekire yari kubaho intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yari kubaho intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wasalam yari kubaho intumwa y'Imana Idrisa nkuko abandi bose tubayeho yari kubaho uko ariko gushika ubu bose baramaze kuja mu nda y'isi ubwo rero n'ikimenyetso cy'uko jewe nawe tubwirizwa kugira iki kuza ngaha bakatuzana ubwo rero bavandimwe byiza safari wayitegurira kujya uvyuka mu gitondo ukavuga uti reka ntekere reka nzinga impuzu reka ntegura ibirato reka ntegura amaseseti nikubwirizwa no gutegura urugendo rwawe kuko uru rugendo si rurerure si misi miremire nubwo ubona kumenga ni miremire ni nkuko byoshika ejo na ukazanwa ngaha ubwo rero Allah ni yavyivuge muri Qur'ani bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullu nafsin dha'ikatul maut ati buri kintu cyose gifise umutima kizopfa kizonyitaba jewe Allah tabaraka wa taala ikintu cyose gifise umutima kizopfa nukuvuga ni kabe n'akanyegeri karapfa ni habe n'urutozi rurapfa ni kibi gikona kirapfa niba inka irapfa niba ingona irapfa nibibi byose kandi bipfa wewe nawe ntubona kuupfa ubwo rero nta byinshi twe bivuga kuko aba bose bajyamye ngaha si bikoko yari jewe yari wewe twarabazanye ngaha ubu rero ni kimenzo cerekana ko twe dusigaye nitwe dufise akazi kadasanzwe muzere tugerageze turi no mezi miranda mugerageze umwe wese kuca ashoboye agerageze guca bugufi no kuninahaza Allah tabaraka wa taala ndangize mvuga nti gusa uyu muvandimwe cyakeneye n'abandi bavandimwe ari ngaha bakeneye iki ubu bakeneye gisabisho ntibari buvuge ngo bashaka gutya nitwebwere tubavugira kugira ngo tubasabire kwande kwa Allah tabaraka wa taala umwe wese rero amanika amaboko asabire abavandimwe asabire ni umuvandimwe deje kuzana hano yongere kandi nawe nyene yisabire kugira ngo turabe yuko twoca bugufi imbere yande ya Allah tabaraka wa taala